Imana abaninama bamwe badukurikirana kuri WTV atunanje mutwamugisha abandi umunyeshuri je nashaka kubasaba ko mudufasha bijanye cyane n'ishuri niko mwari mwadufashije n'ubwambere twari tukajya ku ishuri twashaka tubasabe yuko mwadufasha uyu mwaka tukongera tugasubira ku ishuri kuko nitubona imbere n'inyuma nta buryo dufise kandi aho tubona aha iyi n'imiti y'abana uyu n'umuti w'umurwayi asanzwe arwaye uyu nawe uyu yasubiye kurwara nawe nyene ivyo kuko byaramukoze kuko papa yaradutaye ubu ntituzi yaho twashaka tubasabe aho yoba ari hose akadukurikirana yongera agaruke aze kugumana natwe kuko turabayeho mu buzima bugoye inzu turi ngaho tukaguma dusohora batwaka amahera y'inzu batubwira tubapfire mu nzu kuko tudashoboye kwiga ukuri mudufasha muzamugozi turabayeho mu buzima bugoye ntitubona imbere n'inyuma baheruka kuva mu nzu bose barwara birangora cyane n'ukuntu ushobora kubura uburyo niga nkiyumvira ibibazo dufise bikangora ukuntu ushobora kubitahura ariko mudufasha muba muri hose Imana izobashimira twebwe naco dufise twoba ariko Imana yo mw'ijuru izobibashimira mudufashe cyane muzoba mukoze mudufashe umwana ashobore kuronka umuganga ashobore kuja kuvura kuko ntashobora kuryama mw'ijoro n'uwa mwana tutamuryamana mw'ijoro ku murango yirirwa ararira uko nyene mw'ijoro ararira ntidushobora kwiga naho tuba tugiye gushobora dusubiramo bikunda kubera uwo mwana mw'ijoro turaruka tugaca tuzinduka tuja kw'ishuri ukuri mudufasha aho muba muri hose Imana izobashimira mudufashe ashobore kuronka umuganga naho yoba ari hose papa yongera agaruke agire ikigongo cacu yongera agaruke n'uyu ngaha ivyo byamukozeko ubu nawe nyene yagize ikibazo co mu mutwe ubu bamushize ku muti wa depakire ukuri muzoba mukoze Imana niyo izobashimira murakoze cane Loy TV. Hello bakunzi ba Loy TV ndabaramukije nizera ko mumeze neza habari ngaha mu Burundi cyane mu bihugu byo hanze kuri micro muri kumwe na Benishu kuri kamera turi kumwe na Pasiplo turi mu kiganiro nawe uvuze kwiki aho nama ndabazanira abatumira batandukanye aho twama turabira hamwe ibintu byinshi bigiye bitandukanye uyu munsi rero ni inkuru y'umubabaro udasanzwe ndi kumwe n'umuryango w'abana batandatu ugizwe n'umumama aho iyi nkuru twarageze kwicisha kuri Loy TV mu minsi yahera ariko ubu twogeye kugaruka kugira ngo mugire ico mufashije imbere yo kutwinjira mu kiganiro naguma mbanze shimire cyane abagize ico bakora ndibuka hari mu mwaka uheze naho ntibuka amatarike neza aho twagendeye n'umuryango usanzwe ufite ikibazo havutse mu kibondo gifite ikibazo cyo mu mutwe baragira amahirwe baragenda kumuvuza mu bihugu byo hanze baragaruka kandi mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi basanga kandi nta mpinduka zahaba ko umwana akura niko ingwara ikura nta cigeze gihinduka twarababwiye rero abafise ico bo bivuga ko muri commentaire harashaka kuba bazi umuti ushaka kuvura iyo ngwara harashaka kuba bazi aho baherereye umwana ugasanga nawe yarayigwaye yivuje ugasanga yarakize naho murafise ico mwotubwira kandi murafise kandi ico mwoterera nturabe umuntu ufise ushobora kumugendera aho asanzwe abaye ukamuremesha ukamusuhuza cyangwa ukamutera ico uba ufite cyane cyose kandi mwibagire yuko umwana atabuwe turi rero neza na neza muri Mutangano ahasanzwe hari amakioske impande y'agasoko uduze haruguru gatoya aho bita ku Kabasazi abari mu gihugu cyacu cy'u Burundi mushaka kuba muhazi abari kure mu bihugu byo hanze nabo turaza kubasigira nimero mufise ico mwofasha uno muvyeyi umugashobora kugira ico mufashije ni nawe uvuze ko kirero aho nifuza ko muri commentaire nimbuze umuti ushobora kuvura uwo mwana nimbuze ico wofasha no muvyeyi urahawe ikaze ndababwira rero ko ari inkuru y'umubabaro udasanzwe aho twaheruka ariko umuntu umushinga ntahe wiwe basangiye umubabaro nk'uko mubizi igihe umugore n'umugabo bagiye gushinga urugo bemera ko badusangira byose ariko ndabamenyesha ko umugabo byo byamunaniye kwihangana agahava agata akomoka akagenda ubu no mwanya tuvugana
ni mama w'umwana wenyene asigara muri ivyo bibazo papa wiwe ngo yabonye atekera agenda atazi niyo ariko aradushaka kumugira inama ngene yovyitwaramwo ushobora kumufasha mu buryo ushobora kuba ufise mwumva ko bitoroshe cane nimba uri umuvyeyi wavyaye urazi kurwaza umwana ingene bibabaza canke aho uri hose uri inkumi uri umusore ejo nawe ushobora kubaho ubwawe ukagira ibibazo rero turabasavye mushike kuri uno mumama mumuremeshe abari hafi abari kure nabo mugire ico murungitse kugira ngo abana bashobora gukura mu gusigana abana batandatu uri umuntu umwe mu kwari umubabaro udasanzwe imbere ko twinjira mu kiganiro rero ndaza gusaba no mama yidondore hari abamwe bagiye hari abamwibuka ushobora kubaza sinone y'amasegrede imisi yose wumva ko ari ikibazo nawe nyene ubwo udashobora kujera wenyene kandi udashobora gusova ubuzima bw'abana ari umuvyeyi umwe naho akora aba mu gisagara ca Bujumbura abana bakeneye kuja kw'ishure mwumva ko ari ibintu bibabaje cane kandi amusaba yidondora abakunzi bacu ba Royal TV turoka kiri muri Royal TV ndabaramukije amahoro y'Imana aho muherereye hose kandi tugarutse tubashimira ubwa mbere mwaradufashije mu mwaka uheze muzohava mwibaza ko ari n'ikibazo c'ingeso singeso mfise umwana arwaye w'ikimuga ubu arakwije imyaka 8 ni wa mwana acambara pampers ntavuga ntamenya inzira imutwara n'imugarukana ni wa mwana udashobora gusiga wenyene ngo uje kurondera nk'abandi rero ikibazo nahuye naco n'ubu bambwiye yuko akeneye gusubira kuja kuvurirwa hanze bampaye komisiyo medicale turifuza kumenya abariko badukurikira nk'itangurana babwiye ko ari ikiganiro kidasanzwe kandi ikiganiro c'umubabaro aho ari wose ushobora gukorwa ko n'uno mumama kumva kugira ico umufashije ariko ndashaka imbere ko twinjira mu kiganiro nyezina we nyene abahe adresse ikwiye amazina yiwe nimero de telefone umuntu ashobora kumutorako hama twinjira mu kiganiro nyezina tubibutse mbega umwana n'umwana ki byatanguye ryari byagiye birahindaguruka gute turi kumwe na mama we araza kubidusobanurira ariko imbere yuko agira ico bivuze ko reka abanze atubwira amazina yiwe d'abord nimero adresse yiwe umuntu ashaka kumutora ko mu gihe mubwira ico mushaka gukora kuko abandi bukari benshi baturondeye shime cyane bari muri Belgique haraba abamurungikiye amafaranga ntabagize umutima w'umuwe n'ubutorashaka kandi musubire mu mwiteho tushaka amazina yawe yose mwitwa bandi je nitwa Rehema Estera mama Jesse asanzwe agwaye rero nkaba mfise ico kibazo c'uwo mwana nimero ni 67 38 22 38 turaza kudishirako mu kiganiro aho musanzwe muba tubaha kumutangano aho bitwa kukabasazi okay rero niho twari twimukiye ubuzima cyagihe twagaruka tuvuga ko ubuzima bwanse okay turi kumwe na papa w'umwana ubwo twarahimukiye tumaze kuhimukira twagumye mu bibazo nyene okay mu papa nibaza ko yahevye akarambirwa gacoka cyane abana batandatu okay aragenda tukiri ngaho nyene hari abashaka kuba bari bibagiwe umwana nikimwibaruka ingene ingwara yagira kurangene mwagiye murayimenya ingene mwagiye kuvuza hanze turashaka mu byibutsa abakunzi bacu bakora dukurikira abo bamenye ingene bimeze harushaka ko ari ryambere mvise kino kuganira ugasanga arazi umuti cyangwa arazi undi muganga wo mu Burundi ushaka kuvura atiri waragenda hanze cyo ugasanga arafise indi nama yo tubwira bivanye n'ingene mumvise iyo ngwara y'umwana turifuza kumenya iyo ngwara y'umwana basanze ni ingwara yitwa gute yamufashe ryari byose bigenda birahindaguruka gute kugera aho bigeze uno munsi ukuntu byagiye birahindagurika yari umwana yavukiye amezi 9 nk'abandi bana ndi nk'umuvyeyi nari niteze ko ndose umuhungu wa mbere mu muryango azokura neza nk'abandi bana hama narakoresheje ibipimo nk'uko abavyeyi basanzwe babikoresha ndabikoresha mbere nk'ibikoresha umwana ntibigeze bambwira ko afise ikibazo yari umwana ameze neza rero kuba yari ameze neza ndataha nk'abandi bana ndamutahanye rero yari wa mwana atigeze arira avutse ntiyarize hama umwana ndamutahana mugabo uko umwana yakura ntiyashobora kurira nk'abandi bana cyangwa ngo akubite ingohe yari wa mwana ameze uko kenshi ntangura kuja ku baganga agifise ukwezi kumwe ntangura kwitura abaganga ndavuga nti uyu mwana wanje abona ndaja ku baganga batandukanye barambwira ati aho twakavuriye iyi ndwara ntayo turimo turatora hama umuganga araho yaciye ambwira ati genda uje kwa dogiteri Levi niwe ashobora kukurabira iki kibazo cy'uyu mwana cy'amaso bagiye kwa dogiteri Levi
ndamuronka umwana aramuraba ambwira ati uyu mwana amaso arakomeye ikibazo ndabona ko kiri indani mu bwonko niho yaca ntuma ko noja gukoresha scanner kurikira ibyari byoroshe ibyo bihe byari bigoye ngenda ndakoresha scanner kurikira kuko ico gihe naho nyene n'umuntu yatuguranye aca tubwira ati muzoza muranyungukira ku kwezi inoti ibihumbi 40 ndavyemera kuko nari umuvyeyi nayo mfise igihababu co kumenya ico umwana arwaye hama ndamutwaye hariya muri scanner ikurikira baramubwiriye scanner hama nca ndayitwara kwa dogiteri rero ndamubwira ati ca gipimo nagikoresheje maze kubimushira cambwira ati ubu nyene tugenda uhiga uwo bita Remi akorera akurikiranaho nyene uwo bita Remi naragiye kumuraba akurikira amaze kuraba uwo mwana aravuga ati ibipimo vyiwe ahubwo genda ugure imiti muramura yari imiti twaguze 270 nyene arayo turinze kugurana amaze kumbwira ngo tuyigura cambira ati ejo ho bukera muzoce musanga kuri hopitali Michel twarayiguze dushitse kuri hopitali Michel yaratwakiriye mu masaha yo kwakira abantu carambwira ati uyu mwana ubu nyene no kwinjira ibitaro mwana cyinjira ibitaro araba muri hopitali Michel urumva kuko kwezi naciye ninjira mu bitaro sinasubiriye gutaha naco nasubiriye kwimarira mu buzima ndaba muri hopitali Michel muganga wari baravuga ati none uyu mwana higa ibipapuro uyu mwana ino ntidushoboye kumuvura twebwe naho twokora twogabanya twomuvura ngo akire rero ndondera ibipapuro zoje kumuvuriza hanze imwe ntimuganga uje kumuvuriza hanze ntabyo nshoboye ahubwo mbwira igihe nzomutahanira ndamutahana ico ntigikunda umwana ameze uko ashobora gutaha kuko yategwa Frapox yaguye 75,000 ku munsi aca yiterwa umwaka n'igice ari muri hopitali Michel twayigura 3 ku munsi ivyari ibintu vyoroshe amaze kuza arateguye Frapox yari yo kugabanya ubushuhe yambwira ati nubwo turimo turayimutera niyo kugabanya ubushuhe si yo kumuvura nuko iyo miti yarayitewe hamwe abantu bavuga ati uwo mwana ni mumureka apfe muzovyara abandi kuko byari ibihe bitoroshe naranangiriye kuri uyu mwana naco gituma ataco nashoboye kwimarira mu buzima nk'abandi gabo ndavuga nkuko biri kose sindi butaka atarapfa nubwo babimbwira navuga ati uyu mwana mu bana afise niwe mfise kwisezerano nibyo navuga nti Imana wewe uyu mwana ni wambwiye kwisezerano warampenze bimeze gute ndavuga nti hamwe n'ivy'Imana yambwiye reka ngumiko umwana baguma bamutera mu nyuma turasohora akavideo nkuko ababagira neza nyene baje baradufatira akavideo twagiye kuri etage nibo badusohoreye akavideo ka mbere ari muri hopitali Michel hama b'Imana yaremye turabashimiye mwaradufashe mu mugongo abitanze kuja kubaza ku bitaro bishoboye kumuvura hanze baragiye batatuzi baraja kutubariza hari ikindi kintu nta muntu n'umwe twari tuzimanye ubwabo abamama baravuga ati uyu muvyeyi ararushe reka tumubarize baragenda barabaza kuri ibyo bitaro byo mu Butaliyani Bambino Jesi niho yaciye aje kubaza umwana baca baramutumako bise umwaka n'igice baragenda baramugirira operation mwumvise aho bigeze ngene umwana byagiye biragenda kugeza aho bagenda mu Butaliyano baramugirira operation ariko na n'ubu nta kirahinduka umwana afite imyaka 8 ariko navuga nta kintu na kimwe ashaka kukubwira ameze nk'umubebe byose baramukorera turifuza kumenya murumvise ko yagiye aragira ubwa mbere kugeza aho ubuzima bwanka ntari bugenda kurondera ubuzima nk'abandi bavyeyi ntawe yoronka yizewe yosigana umwana urumva ni nk'ikimuga kandi ni nk'umubebe kugeza no musi aricaye ari kumwe n'abana umwaka w'ishure guca utangura ntazi ibikoresho by'abana iyo bizova kandi ntazi iyo umufasha wiwe ageze kugeza n'uno musi turifuza kumenya mbega umufasha wawe yagiye ryari ntaco mwari bwapfe ntawe yigeze kugisha inama ati ko bimeze uku umwanya n'umwanya ndagenda bika byagenze gute jewe ntigeze ngisha inama mugabo je niyumvira naravuze nkingira n'ibibazo by'uyu mwana amaze igihe agwara bidatora inzira tubaye hari abantu barimo baradufasha je nibaza ko byamurengeye mbwa naho byari kumurengera uzi ko ari umwana wiwawe amagara nawe ukuze ashobora kugukika siyo nyishu yari gufata
rero ntiyasezeye nk'umupapa ashobora gusezera umumama amubwira ati ngiye guhiga ubuzima ninarondera nzoheza ngaruke ivyo ntavyo yambariye, ni nawo mubabaro cane cane nagize kuba nsigaranye abana 6 ntadandaza ataco nshoboye gukora ndi mu nzu y'abandi nkanze baguma baza kukwishuza urariha amazi urariha ikintu cose nguma nipfukapfuka mugabo uko ndabipfukapfuka nkumva mu mutwe birimo biranka ndiyumvira ati noneho buca nsarira naho wa mwana azoca arabwa nande ndaheba rero ndavuga nti reka ndondera abagira neza bamfashe nsohora aka kavideo ab'Imana yahezagiye harimo bakuru banje harimo ba papa harimo ba mama ndi mu kibazo kitoroshe bivanye n'ingabire nziza Imana yampaye sindayigaya ndayishimira kuba bagejeje uyu munsi ni kubwanyu mwagiye mudufata mu mugongo rero abana barageze gutangura ishuri barakeneye kurya barakeneye kubaho narize no kugira utuntu ndandaza aragenda aramena ibintu by'abandi ku kibanza kuko namuhambirira ku ntebe umugozi wundi ngaca ndawihambirira ku kuguru kugira ngo ndabe ko nokora yadugije ukuguru rimwe gusa abaramenya ibintu by'abandi baca barandemera abo twari kumwe ati twebwe twakubwiye ngo byari bimuga biha ibintu by'abandi ca ndabura uko nifata ndakomeye uri murandaba n'ubwenge ndabufise mugabo mvuze ati ndondere nk'abandi uyu mwana noba ndamuhevye rero aba bana bamaze igihe bagwara baraja mu bitaro nk'ubu naheruka kubagwaza ari 4 baragwara imiti nta cepfo ca ruguru nta uri inyuma yanje wari kuba ari inyuma yanje n'uwo yantaye ivyo rero ni ibintu ndabituye nk'abantu Imana yiremeye babati b'umutima w'ikigongwe mwongere mumfashe abari hanze abari hafi abari ino ego turi mu buzima buzimvye mugabo ubuzima buratandukanye bavukanye nimumfashe mumbarize ko n'uyu mwana yoronka ukuntu ashobora kuvurwa kuko barampaye indi komisiyo medikale abaganga barambwiye ati uri murasamara uyu mwana agira gupfireko kandi ubona ko yatambuka ubwa mbere ari kimuga ubwa mbere ari kimuga riguma gicira inkonda atashobora kwicara mugabo kuva bamugiriye operation barashobora gutambuka nubwo atavuga hama barantuma IRM ndakoresha IRM Karusi muri ibi bihe nyene ubona bigoye sinavuze ngo nikunde muri ibi bibazo naritanze nyene ndagenda ndakoresha IRM igipapuro ndakizanira umuganga yari yakintumye acangira ati reka dusubire dukore komisiyo medikale hama usubire uronke umusubira kuja kuvura komisiyo medikale barayimpaye mugabo ndayicaranye nk'igipupe kubera iki simfise uwo nshoboye kubaza ngo nkore ukurumva hari igihe uba mu bibazo n'uwasubira kukuremesha ntasubire kukuremesha ntagire usubira kukuba hafi ndakeneye isengesho ryanyu n'isengesho muri mperere n'ibihe bitoroshe by'ukuri imitwaro iratandukanye nimunsengere mwongere mumfashe kuko aba bari inyuma yiwe nibo bari kazoza kanje bane ndimo ndababwira kejo ntimuzokwiga babitahura ntibanavyumva umwe yaragiye mu 8 uwundi ari mu 5 ndavuga nti rero kubw'ivyo ngo natashase mushoboye kwiga kuko ubu ari kubasomesha yarabahevye abana barafata umwanya barasenga ngo mana ngo ntubure uko ubigenza ngo nituzi n'uko ubikora ndavuga atapana ico bavutse kirumvikana reka niture abantu kuko niyo umwana yagupfiriye ko barashobora no kugushira mu gashongo wasamaye ntanje rero ico gituma ndimo ndabitura mumfashe no kuraba Imana yahezagiye mumfashe imitima y'ikigongo mungirire neza Imana nizobashimira hama munasengere papa wabo ashobore kugaruka mu bana biwe abarere kuko sinoshobora tenyene atari Imana ishoboje kurera abana utavuga ngo ni imfuvyi se waba gihari umuryango wabo ntihagire ugufata mu mugongo n'ibintu bibabaje Imana ibamfetagirire ndabibutsa ko yaragaragaje kurondera umufasha wiwe twaganiriye gato ariko nta mahirwe yo kumenya ahari ko yaba akiri muzima ko bari karondera ubuzima nta na kimwe yigeze ashobora kuronka n'umuryango waragize inama ariko
basanga nabo nyene ntaco bushobora gukorera abo bana murumva kandi ko hasigaye igihe gito ngo batangure kuja kw'ishuri umwana w'umukobwa ageze mu mwaka w'8 kubura amahirwe yo kwiga mumva yuko ubuzima bwoba buhagaze ariko baradukurikira bumva bafise umutima w'impuhwe ndangiza ndabinginga ubugira kandi abakozi b'Imana mu musengere abantu mwese muzi ico mufisha kuri abati naje sinishoboye mfise 50 ugasanga uracari nk'umuca nk'umusore ibyo 50 byo kuri kaba mbiri gusa toramo 10,000 uze uwigisha abandi bana hama Imana nayo izo guhezagira ugasanga umuvyeyi nawe waravyaye hari udukaye ushikishije ko kubana wavyaye uzika kujana ku ishuri ingo ufashe abandi bantu ushobora kuba uvuga ati abafise ibibazo n'vyinshi ariko mwumva ko ibibazo bitandukanye kugwaza kuburinge n'abana biga kuburinge uriho inzu n'umufasha yari kugufasha ari kukuremesha nawe agace yo bakagusiga mwumva ko ari ibintu bibabaje cyane umuntu wese ariko arakurikirana rero ikivuga ufise umutima w'impuhwe aho uri hose aho uhagaze twumva wumve yuko woba nk'umutwaro ushaka kuvuga ati narafashije n'abandi nta mikoro sigaranye utwo nyene ubona naho kiza kuba igihumbi kaza kuva mu karamu y'umwana mwese rero mwegera zo kwifuza kuza kumusuhuza cyangwa bifuza kumenya ati none vyavye cegano bakoze nico cyangwa n'icamanyanga murashaka kuza ngaho turi muri mutangano mukanimero yiwe twabasigiye mukamutelefona mukabonana abo nabo bana bifuza kwiga mukababona mbega twe turi ibikoresho bande vyavye bariga canke amashuri barayahevye bimeze gute mwumva kandi ko bakeneye abaremesha kuri mu bibazo nk'ibi hampapa wanyu nawe agaca batakagenda mwumva yuko ari ikibazo congeye mu kindi ndabinginze rero kw'izina ryanje no kw'izina ry'uno muvyeyi kuri mugira impuhwe ndabizi ko muri benshi musanzwe mufise impuhwe hari benshi bamufashije mu kiganiro caheruka twamukoresheje nubwo atashaka kuvuza umwana ngo vyose bihere aho yaba bene inzu bagomba bamwirukane ndavyuka namwe narasemerera yavuga ati ngomba nje mwibarabara n'aba bana hari abagize umutima w'impuhwe baramurukira amahera yo kuri inzu baramurukira amahera yo baratunze abana mu minsi mike mukundira ko ubuzima araba ingene buhinduka ariko ico gihe harimo n'umufasha wiwe biraryoshe ko ugira ikibazo ukarumuna kugira ati mpore ariko murumva ari wenyene ararusha kandi araremerewe afise n'ubwoba ko azohava agira ikibazo co mu mutwe ati mbega none agira ikibazo co mu mutwe aba bana nzobasigira indi ushobora kuba rero kuradukurikirana umwe wese aho aherereye zo kumviza kino kiganiro nukuri ntikirengana ataco kiza ukora ubona ataco ufise ingo umusuhuze urabe ico umuha nukuri Imana izoguhezagira mbega ko turangiza kino kiganiro cacu rero turifuza bavyumvise ibibazo ufise ndibaze tugumye tuvuga twokwirirwa ngaha tukarara no ngaha mwumva ko ari vyinshi cane aho yaciye ku mayange hari abantu bazoshobora kwifuza kugufasha ugasanga bakeneye bank canke ikindi kintu kitariri imikashi n'ibindi turashaka naho mubabwira ingene bazobikora abazokena kuza kuraba abana nibaza ko muba muhari imisi yose turashaka mbere yo kuturangiza ikiganiro cacu mugira akajambo kandi mubabwiye mwongere mubahe naho bushobora gushira ubwo buryo bwo kubafasha nimero ya banke turaza kuyibashirira ko mu kiganiro hejuru hamwe nimero ya imikashi akora ngaha mu Burundi ukavuga ati kanduke kuri imikashi uri mu bihugu byo hanze ukavuga kanduke kuri banke canke indi mwayokorohera aravuze ko tuzakubashira ko hejuru mu kiganiro rero nibaze ko ikiganiro tugiranye gihereye ngaha ariko mukanye kaca tubereka umurwayi nawe ingene ameze turaza kubashiramo kandi n'ibipimo yagiye aragirisha ushobora kuba umuganga ukavuga iyo ngwara ndayizi canke akaba ari abo wakiriye bameze uko bagiye mu byo haza bakavura bagakira ukuri ndangize ndabashimira ku mutima w'ikigongo muzogira mu gufasha uno muryango ndetse n'abo bana kugira ngo bagende ku ishure nongera ashimira cyane rero Roy TV yumviye kino cimviro shimira cyane na cameraman Pasipro yatumwa amajwi n'amasanamu bashikira yameze neza cyane au revoir Ibutangwa muri Roy TV ibizoza tukaba tubikesha umutama w'amateka bita Roy wubahwe tutarabona uterekwa no kuramba bintu nyaragasa duhuriye muri Roy TV ibiganiro byiza muzobisanga muri Roy TV amakuru meza muzoyasanga muri Roy TV ibintu byose bigenda bisa muri Roy TV n'ahandi uzosanga ibihangange atari Roy TV nyaragasa tutimbuta Roy TV